Tubaramutse twongere tubaha ikaze mu kiganiro inkuru y'imvaho ikiganiro mutegurwa na Radio Bonesha FM. Mu kiganiro cacu cuno musi tuganira ku bijanye n'ishigwa mu ngiro y'indinganizo shasha y'intara, amakomine, amazone, imituma n'amakartier bigize igihugu c'u Burundi. Intara zigize igihugu ubu zaragabanuwe zishigwa kuri 5 ndetse ziranahinduka n'amazina. Ubu intara zigize igihugu hakaba ari Buhumuza, Bujumbura, Burunga, Butanyerera hamwe na Gitega. Leta ikaba yasiguye ko iyo ndinganizo shasha ifite intumbero yo kwegereza abanyagihugu ubutegetsi. Itegeko rigenga iyo ndinganizo shasha rikaba ryatanguye kuja mu ngiro kuva hagiyeho inzego shasha zatowe mu matora aheruka y'uno mwaka w'2025. Ariko rero muri kino gihe abanyagihugu baridoga ko bakijuragirika mu kumenya aho bitura kubera ko hari mirimo itaratangura gukorwa mu bisata bitandukanye vya leta bitewe nuko ibijeye niyo ndinganizo shasha bitarahera gutunganwa. Migano cacu ucuno musi turabira hamwe uko ibijanye niyo ndinganizo shasha biriko biratunganywa, mbega hari akarusho umunyagihugu azoharonkera koko intambamyi zishigwa mu ngiro y'iyo ndinganizo shasha zoba ari zihe. Hogo kwiki nivyo tuganira mu migano cacu ucuno musi, aho turi kumwe n'abatumire. Ndabona Gabriel Rufyiri harongoye ishiramwe Olicome gishinze kugwanya igiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta. Tubaramutse twongere tubaha ikaze mu kiganiro. Ego ndabaramukije nanje ndaramukije nabo tuko turasangira ikiganiro n'abariko baradukurikira kuri Radio Bonesha FM. Egome turi kumwe kandi na Jean Bosco Ndereyimana harongoye ishirahamwe rijejwe iterambere rya Afrika. Namwe tubaramutse twongere tubaha ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane ndabaramukije nongera ndamutsabo tugiye gusangira ijambo nongera ndababwira ko ari ishirahamwe intererano y'abarundi mu kubaka ibijanye n'intwari ibereye ndetse n'ivy'ubutunzi. Ego murakoze cyane turi kumwe kandi na Francis Rohero harongoye umugambwe FPI. Namwe tubaramutse twongere tubaha ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane mwaramutse neza mwakoze no kumpuza naba kugira ngo tuyagira abarundi. Ego mwakoze mwese kwemera kwitaba ubutumire bwacu. Ikiganiro mugiye kugishikirizwa na Christine Kamikazi, Jean Baptiste Hatungimana nawe ariko ratuma amajwi abashikira. Leon Masengo niwe agihagarariye. Mukanya tuja mwidonido y'ikiganiro kazi. Inkuru y'imvaho, inkuru y'imvaho, inkuru y'imvaho. Isuburenganzira bwo kumenya neza inkuru. Dusubire tubaha ikaze mu kiganiro inkuru y'imvaho. Nkuko naremejeje kubivuga mu ntangamarara z'ikiganiro tuganira ku bijanye n'ishigwa mu ngiro y'indinganizo shasha y'intara, amakomine, amazone, imituma n'amakartier bigize igihugu. Ikibazo ca mbere ndagitumbereze kwa Gabriel Rufyiri harongoye ishirahamwe Olicome. Gabriel Rufyiri, muvuga iki ku itegeko riringaniza gushasha intara n'amakomine vy'igihugu? Murakoze. Ubwa mbere nuko iryo tegeko je kuvuga uryumvise ryonyene uhava wibaza ko ari ryo ryonyene. Muganagira munkundiye mbanze ndababwire amategeko atari make usanga akwega kwigana kugira ngo iyi nteguro iyi ndinganizo nshasha ishobore koko kuba indinganizo nshasha ikurikije amategeko. Ubwa mbere bihera mu bwizwa nshingiro. Ibwizwa nshingiro niryo rivuga yuko igihugu gitunganijwe mu ntara, mu makomine, mu bucimbiri canke amakarti. Mbere harimo n'ivyo bivuga ngo amaserire singeno bivuga mu Kirundi. Bavuye rero ngaho mu bw'ano shingiro haca haza ico iryo hiteko muvuze ry'indinganizo shaje bise itegeko ritunganya ukundi gushasha intara n'amakomine n'amazone n'ubucimbiri. Murabizi neza yuko hahora intara 18 mugabo buzace ziba 5 amakomine yarenga 120 Mugabo yari 129 119 mugabo imbere yari 129 umengo 119 kuko mbere
yahora aramantuze 13 ngaha mu gisagara mahinduka 3 donc bigoma bihindagurika ukuntu ubu uye ni 45 na 42 ama commune murava ko yagabanutse amazone yo yumengarenga amajana 4 murumva yuko n'imitumba umengo yaraduze gatoya rirenga 3000 mugabo yo ntiyaduze cyane ariko rero iryo ni itegeko rimwe mwe mwavuze mugabo ari indi tegeko naryo ryabaye iryo oya mpeje kubabwira ryabaye mu mwaka wa 2023 2023 haca haba hirindi pardon haca haba hirindi mu mwaka wa 2024 rivuga ukungene amakomine n'amazone bitunganijwe hama iryo tegeko rigiyeho mu nyuma hacaza irindi rivuga ukungene iryo ryo ryumengo ni rya vuba cyane rivuga ingene intara zitunganije abakozi ingene bajaho ingene bakora ico bita la réorganisation et le fonctionnement des provinces hanyuma iryo tegeko rihavuye haraje n'iriri tegeko rivuga ibintu bijanye n'ubutunzi ingene ibintu by'ubutunzi n'abakozi cyane cyane ingene amafaranga atozwa y'amakomine ko murabizi neza yuko amakomine agizwe afise ico bita autonomie de gestion afise amantuze yabo nibo bitunganiriza ubutunzi ivyo iryo tegeko nayo ryaratowe mugabo hari irindi tegeko ritarajaho itegeko rivuga ukungene amafaranga yatojwe n'abakozi bashizweho ingene bashobora gukora kuko nico twita le manuel de procédure administrative et financière des communes urumva abakozi bagomba kumenya ingene bakorana ingene bagira biriya nabijya ingene amafaranga akoreshwa bakontorora ibintu nk'ivyo iryo tegeko rero kugeza nino saha rirajaho ibibazo bihari rero ni byinshi cyane ni byinshi ku buryo jewe ngerageje kubiraba jewe navyise ko ari ugucacisha singe no cita mu kirundi gucacisha umuntu agirika kugira ngo ariko gikunda gutomboza cyangwa guhitishamwo je nivyo mbona kubera iki ndabivuga gutyo jewe ndabifatira ku mapolitike atari make yagukozwe nkaraba duhere kuri amapolitike y'amavoka y'ivyamwa muri rusangi les plats fruitiers bimwe bya charwa bimwe vyikugabanya imodoka za leta mu bisanzwe politiki yose igiyeho ingene bigenda tukoresheje cyo kwita mu gifaransa une approche scientifique ubanza kugira ivyigwa mushaka kuva kuri teko ryashizeho atavyigwa birakoko murabitubarizaho vyo babiri jiwe niho nibaza ko vyo cabigira batubwirereye imivyo vyigwa kuko ikituma nabwira ni gutomboresha eheraba haraje amazone baragize amazone 3 pardon amakomine 3 muravyibuka niyo yatanguye mu gisagara ca Bujumbura hari amazone 13 hanyuma mwibuke ibindi vyabaye amakomine yarigeze kumenga 15 canke 16 araduga haraza Mwaro haraza na Rumonge intara pardon intara donc Rumonge yari commune ishicika intara mu nyuma Mwaro yari commune ishicika intara mu nyuma uravye umwanya wagiye urahaca mu nyuma haca hazi ivyuko tuva ku ma province intara 18 tuja kuri 5 none ivyo Gabriel ivyo nibimenyetso nivyo nakubwiye ibintu byo gutomboresha no gucacisha uwobaza ivyigwa vyakozwe kugira ngo tuve ku ntara 10 na zitanu cyo ku 18 ivyo ntavyo woronka uwobaza icatumye tuva ku ntara 10 na zitanu
ngo tuve ku ntara 18 tuje ku ntara 5 sinaza ko ivyo vyigwa bihari ubu noneho urabona reka ndakwa karoro gasanzwe igituma ndakubwira ko mbona ibintu biba umengo biragoye gutahura heraba ubushikiranganje twabwahora ari 15 ubu turi ku 10 na butatu burya nuko twavyibagiye ugiye kuraba iyo desordre administratif kenshi iri kwiraba burya ubu bice bifatana meme nirihindagurika ry'ubushikiranganje nibi vy'amakomine urumva amanuze nyaratandukanye amategeko abishiraho mugabo vyose bica biza gukreya ico nariko ndavuga ca desordre administratif bigaca bituma mwene gihugu atamenya yaja reka muri abanaho ndagusabe unkundire iki kibazo wora mukakivuze niyo fagihejeje mugabo nkundire mvuge ingaruka nka 3 canke 4 ziriko ziraba kubera bino bintu by'intunzenya by'ibintu vyabaye mwibuke yuko mwana bivuze no mu ntangamarara iri tego ryatanguye kuja mu ngiro hamwe n'inzego shasha zashizweho inzego shasha zagiyeho zatowe itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu ubu turi mu kwezi kwa10 kugeza kuno munsi hari abantu bariko barahembwa ukwezi kwa gatandatu ukwezi kw'indwi ukwezi kw'umunani ukwezi kw'icenda ukwezi kw'icumi amezi 5 ararumanye hari abantu no munsi bari mwibarabara genda uraba abakozi bahora bakora ngamugize ahahora yari gisigara ca Bujumbura ubabaze kandi no basa ko mugira ama reportage mugira ama reportage mubaze aho bakorera mu biro bakoreramo muze ngaha nka aya hahora hari hahora zone Rohero hay machika commune mukaza ubu uya niho hari ibiro vyagutse vya commune mukaza urazi yuko hariho ikizu ambatima yatangiwe n'isoko nuno munsi ari umusaka kandi amafaranga atari make yarasohotse ivyo ndazi kwiyo dossier tuze no kuyikorako mugabo abakozi ntibagiraho bakorera kugeza kwino saha ico ni kibazo kiraho ubona yuko bigoye abakozi bari mwibarabara ivyo nibijanye n'abakozi bahora bakora muri meri ya kera ikindi naco mumbarize igihugu mwake kwisi kitagira meri kitagira ibisaga kitagira igisagara none no munsi igisagara hahora hari meri iri mu mameri yo kwisi yose kuko hari ico bita Organisation Mondiale des Mairies none ubu uyu Burundi buzokwitwa gute butagira mwahora mumva ko hariho capitale économique na capitale politique none mu capitale économique ni yihe capitale politique ni yihe ko mbona na gitiga ta capitale politique igira erega bazoca basinze rero mu ncamake hari jewe ico no kwita kutamenya iyo umuntu ava niyaja ibintu biriko birakogwa niko no bivuga niko mbona kuko nabari nk'ubu ama service atari make pour votre information mumenya yuko ama service atari make mu makomine yabaye destabiliser indero ubuvuzi usanga abantu bahora baraba ivy'ubuvuzi bari mu bisata by'ubwarimu urazi ko no munsi hariho abarimu hari abarimu n'abadirecteur bagiye kuja mu mazone baja mu makomine ubu bakora ubuziarafu bubiri kubera batarasubirizwa yego baturabagaruka ko Gabriel Usiri reka tubaze muri aba naho Jean Bosco Ndereyimana namwe muri aba muvuga iki kuri iryo teko riringaniza gushasha intara n'amakomine vy'igihugu murakoze buriya nibaza ko politike yose ishobora kujaho itangiza kwandikwa naho no kuvuga ko hari abahinga bayiga kugira ngo barabe koko aha rero nibaza ko iyi politike mu kuyiga bakurikiranye barabona ko ari no mwishigwa mu ngiro ya migambi ya politike y'igihugu tugiye kwisunga twese atanumwe avuyemo aho igihugu twizera ko coba carateye imbere mu mwaka wa 2060 ariko rero ngarutse birumvikana amakomi intara 18
zigahinduka zitanu hakajamo n'igisagara ca Bujumbura intara 17 n'igisagara ico gisagara kigaca gifudika kandi cari gisanzwe kimeze nk'ikomine yigenga kandi kigakora nk'ibisagara biri kwisi yose umva ko bitaba byoroshe ibari yari cari gisanzwe ari politiki ari capitale politique umugwa mukuru w'ubutunzi no kuvuga ko cari cigenga ariko kandi haco byari konona nubu ayo makomine agumanye igisagara hanyuma utwara ico gisagara agaca atanga raporo ziwe kwa buramatari ko turabibona n'ibindi bisagara nka Kinshasa hariho la province de Kinshasa kabana n'igisagara rero ibyo byose birumvikana ko abakozi b'igisagara bari basanzwe bafise imirimo itandukanye abo rero kugeza ubu ntibiboneka neza aho bari naho buba bararungiswe mu makomine kuko amakomine ntiyateguwe neza kugira ngo abakire bose rero birumvikana ko hariho nkuko yabivuze Gabriel hari abicaye bakora badahembwa bambe bahembwa badakoze mugabe iconzi nuko nabo nyene boba bari mu kibazo kijanye n'ivyo vy'imishahara kuko ndi bariko barakora birumvikana batariko bararondera bwa buryo bahora bakoresha no guhembwa bica bicumbagira rero ico je nibaza harabayeho ukwikwega mwishigwa mu ngiro ry'i politiki kuko amatora aheze mu kwa gatandatu no kuvuga mu kwezi kwindwi ibintu byose byari guca bikurikira mugabo turabona ko hari n'ugwandiko umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ahejeje gusohora rusaba ba mustaneri ko botangura gushiraho ibisata mu makomine ama service akakira abantu bahora mu ntara abahora mu makomine ndetse n'abazoze bavuye mu bushikiranganje nkuko yabivuze hari ubushikiranganje bwagabanutse bose reka turagira ico nakivuze ko nico mwavuze ko hariho naho wubatse mugabo hari umusaka hatarakora ivyo byose ni mu gisagara ca Bujumbura hoho no kuvuga ko nka mukaza nimba iyo nzitarubakwa ngo ihere sinje gukurikirana bavyubazi kuko mwebwe musanzwe mugwanya ka mwana wa mama nibiturire murabidukurikiranira hanyuma tumenye ayo mafaranga yaho yaruye ariko ico ngomba kuvuga nuko igihe byoza mu ngiro mukaza n'igisagara nahakorera igisagara ca Bujumbura ni hafi barashobora kuba baritiza ariko sibo bonyene na makomine yose yo mu gihugu na cane cane ayahora ari mu gisagara ca Bujumbura nimba rero hatabaye ukwihenda twosaba ko habaho umuntu araba ibintu by'igisagara ni byinshi cyane ku buryo buramatari atashobora kuzobikurikirana wenyene ikindi naco nagomba kugaruka ko nuko ubutegetsi kubganje somye rijya tegeko bwegereye umwene gihugu kuko bwagiye gushika muri zone niho twibaza ko hazorobonekera impapuro ibi byankenerwa byose mugabo ko hariyo ibisata bisa n'ivyo mwikomine bise ubwoba ko amakomine ashobora kumira amazone tugasanga na babantu bakugwa mu buzi ko umudokiteri bakuye ku bitaro kanaka bakamugira ko atwara departement ya santé muri zone zopfa tuburisha ariko arakora agasubira go president kuko kazi yahorako rero turi nibaza ko haracari kare ni mu ntango ariko ibyo bisata n'ibinyaruke bijeho hanyuma nabo bakozi twumva bari mu mabarabara baronka ico bakora yego bikibazo nkico nyene kwa Francis Rohero namwe muvuga iki kuri iryo tegeko urakoze cyane ubwa mbere aho onye dusa nk'abagiye kuvuga intambamyi ziriko ziraba mugabo je nagira mpere kure mu bisanzwe abarongoye igihugu barafite uburenganzira bwo guhindura amapolitike babikora bisunze ko bize bakiyumvira bakagira bati ivyahahora si vyiza tugira tubigire vyiza gusumba ntaco vyo babimaze umuntu ahindura ibintu vyahahora ataco yabigaye mugaba akazana ibiri munsi na cane mu bihe tugezemo ntivyaba vyiza yuko umuntu ahindura ikintu ataraciyumvira neza ngo gituma abantu bace banyaruka mu vyo bariko barakora rero uno musi turavye ahanini mu ntumbero ya politike yo guhindura mu vyitango
indinganizo nshasha mugabo ahanini ikintu kiza iyo umuntu ashaka guhindura ingene igihugu kirongowe abari kayimvira ati nshaka ko igihugu canje kimera gutya mu gihe kingana gutya abantu bakabifata uko rero nko guhindura ivy'intara si ubwa mbere mu Burundi intara zihinduka mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1936 n'indwi Uburundi politike nk'iyo yarabaye intara zariho kera zari nyinshi ivyo bita kera ingene batwara amarejo ingene babitwara barabihagabanuye baragira ama province araba makenya mu nyuma haraje ibintu bita ama province n'amarondissement mu nyuma amarondissement baragira ama province biragwira uno musi rero abategetsi barashobora kubigira umugambi bakavuga ati twira tubihindure mugabo none uno musi biyumviriye iki ubwa mbere ikintu kije imbere iyo umuntu agomba guhindura mwene ivyo bintu afita ibintu bishika bibiri abagiko yimvira ni kushaka gushikiriza ubutegetsi abanyagihugu canke gufasha ico bacita deconcentration canke gufasha abanyagihugu nabo kuja mu butegetsi kugira ngo babufashe gukora ni decentralisation nabo mu byo bakora begere bashobore kubikorana nabo biborohereze mu byo baba bari kwangena ingingo zifatwa bumve ko bazirimwo ntibaba abarongozi ntibazi nk'abakorokerako ikindi kigira kabiri ningene igihugu kiba gitunganije nk'ibi kenshi bavuga vya autonomy kumenya uti mbega uyu mugwi munaka aya mazone azoshobora kwifasha mu by'ubutunzi yiteza imbere akomere atabutegetsi bwo hejuru burinze kubigiramwo uruhara abantu batanga amategeko bagira gute ahanini umuntu abari karaba ivyo ikigira gatatu nigiye mu Burundi turiko turabona ko igihugu abantu bariko bariyongera turi kimwe mu bihugu vya Afrika uno musi tugeze kuco bita densité ya population tusanga tugeze ku majana ya 180 y'abantu baba ku kilometero kwadrato haba hari intumbero yo kugira ngo abo bantu eji bisagara bitera imbere abantu bari mu bisagara ari benshi baronka ico bahakora ari navyo bizotumejo baramigene bahabugura ahandi bashobora kugwiriza umwimbu naho haguke ico kintu umuntu abategeza kugishira imbere hanyuma ikigira kane novuga ningene ivyo bintu uwabiteguye amenya ko bizokorwa n'abantu babahinga babizi neza bataje kubisubiza inyuma kuko gusubira gutakaza umwimuni nkagime mushikana Rufiri yavuga kubishiramwe abantu mengo baradutse bica biza kudutesha umwanya bigaca bipfa rero jewe ngiye kuraba ahanini ivyabaye na jewe nari mu bantu nifuza ko bigabanuka mugabo nsanga iki nsanga uno musi ibintu bisa nibikorwa kubishobisho bisa nkaho abantu bagomba kuko umengo bumva umengo nakazi gashasha bagiye kuronka ntibumva yuko ari ibintu bigiye kwegera abantu babifata nk'akabero baronse ngira ndonka ahantu shikira ngira negera umutegetsi munaka ambone nanje ngirira ibinye hanyuma mugaca mwibuka yuko abarundi ngene twari tubayeho ibibanze bimwe byari bifisemo abantu babimenyereye mu basanga bari barabikorezemo ikintu bita administration si ibintu umuntu yadukiza na mu Burundi bavuga ngo ubutegetsi mwe wese ngo arashobora gutegeka ni ibintu biyiga administration nkabijya bigeze kuvuga ibintu abantu benshi bakenera no kuvuga yuko twari kugera mu rugero aho tumenya ati mbega guverneur ajejwe iki mustantera ajejwe umukuru wa zone ajejwe umukuru umutumba ajejwe iki ejo ntitubone umenga abanyagihugu bose ico bavuze hamwe baja kukirondera kwa guverneur ntivyaba birimo kuko imihamagaro yabo bantu batwara izo nzego zitandukanye ntiyisa igihe rero abantu bamaze kubitahura bituma bamenya bati ntidupfa aho tugiye ntidupfa aho duciye uno musi rero akakajagari bariko baravuga kariko karaba bitwereka yuko ni ibintu bitateguwe ibintu bishobora kuba byiganywe canke bishaka gukora nk'abandi muri aka karere ibindi bihugu byaragabanije intara mu Rwanda barabikoze muri Tanzania barabikora umengo bishobora kuba ari nko kwigana gusumba kurondera igishika ipolitike yose nshasha itegeza kubifisa intumbero iki shaka gushika ariko intumbero barayivuga muri iryo tegeko bakavuga yuko ari kwegereza ubutegetsi abanyagihugu harimo nabijya bijaye no kwigenga mu bijanye n'ubutunzi ego cyane iyo ntumbero iranditse namajambo hejeje gusoma mugabo turavye ivyo bariko barakora ingene babigenza nko kuyavuze amezi 5 araheze biraboneka ko iyo ntumbero atariyo iriko irabiza abantu hariho n'abavyerekana ingene buke usanga hariho nk'abantu bagira bati meri ntizosubire kubaho kuko abahora bayibamwe wamengo nabantu bashobora kwishira hejuru bibaza ko abantu bitangaza gusumba hari habo karya nk'ivyo bibabaje nimba byoza muri ivyo hariho nahandi berekana yuko umengo bagira bati hariho ahantu nk'umugambo wamengo ntiworonka amajwi ahana hariye bagira bati tubisukiranije bica bimira banaka ivyo ni ibintu bishobora kuba ari bibi politike nk'izo onye zikorwa mu ntumbero yo kugorora ibigenda neza atari kwiyumvira bimwe twamamo mu Barundi umenga kantu kose wa muri kuragobora kugira ngo uraba butera imigere gusumba kurondera inyishu yiteka iki gihugu uko kiba kimeze mu myaka 10 mu myaka 15 ntikizokwama gitwarwa n'abantu nyene
ivyo rero dushingirako nibizosigara n'abana bacu hari gihe rero ushingira ku bintu bishobora gukomeretsa abo wari bibaza ko wari uratega ejo ugasanga biteze wewe ni ibintu rero duteruza kuraba yabivuze rufiri kuzana abahinga biyumvira dushaka iki tugikora ku ntumbere yihe ubutunzi bizo kwiyongera gute ngira ngo nitwasubira kuvuga jewe ndaza kugaruka ku kigene natahura ivyo mu vy'ubutunzi n'ibindi tugira amahoro. Gabriel Rufyiri, intumbero leta isigura muri iyo ndinganizo shasha nuko ubutegetsi bwegera abanyagihugu hakabaho no kwigenga mu bijanye n'ubutunzi haba muri ivyo vy'amakomine ntimubona yuko ivyo bishobora gufasha abanyagihugu? Mu nkundire mvuge kino kibazo nkoresha ico no kwita in approach scientifique kandi jewe nta bintu politique njamo kuko nta n'ivyo nzi mugabo iyo ugomba kugira intumbero y'ubuhinga no kurondera ico bita resultat hariho approche ukoresha ikintu ca mbere ubanza kwisi yose niko bigenda approche scientifique y'ubuhinga ikugwa kumwe kwisi nagira uzokubesha nta demi mesure ibaho ngo ugire ubwa mbere ikintu byari kugenda bari kubanza kugira ivyigwa bakerekana defiance y'ivyari bihari bakoresha na approche scientifique nabivuze neza hanyuma gaca berekana ibishasha bije akamaro bizogira n'ingene bizokorwa kubivuga n'amajambo gusa ivyo twaribonye ma politique yavuzwe n'amajambo menshi mugabo nitwigire tubona resultat nababwiye bimwe vy'amavoka ndababwira vyaje kuva mu mwaka 2006 zazo kwitiranywa n'intara ni komine muri Bukinanyana biragoye mu vy'ukuri nico gituma jewe navuga ni tuze turiga kugira sinzi ko umunkuriye noja kungaruka mbi ibi bintu biriko birakwega reka twanze tubaze Jean Bosco nabanza tubwire mubona umunyagihugu atakarusho ashobora gukuramwo muri iyo ndinganizo shasha akarusho kariyo kuko twavuze ko ubutegetsi bugiye kwegera bene gihugu gusa amakenga navuze ko hari amakenga kuko ugiye kuraba ibisata biri mu mazu komine nivyo biri na hariya hasi muri zone tuzosanga amakomine ariyo ariko arakora bari abantu bashizwe mu zone ni na benshi giye kuraba ni benshi nibi byumvikana hariho umuntu bazoshira mu zone aburi cakora ariko iyi politike yoyo kumwene gihugu ugiye kuraba muri rusange yari nziza ico ntemera nuko tutorinda kwiruka gose turondera abahinga kandi naha mu gihugu tubafise aha mu gihugu turafise abahinga bashobora kwicara hamwe bakagira contre expertise mu mwanya mutoyi w'ibi bintu vyakozwe bagaraba koko ahari agahazi kuko ngiye kuraba nkikete umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yasohoye uno munsi urwandiko yasohoye uno munsi byari birikwije ku buryo bigiye mu ngiro umwene gihugu yaca tangura gutunganirizwa tuvuga gutangura kuko ubuze ko ivyo turondera twahora turondera mu ntara no mu komine ubu tubironderera mu izone ukagenda ugasanga abo bantu bariyo nta kayedo nta ntibahawe basha ibikoresho ivyo bategerezwa gukoresha ntibazi nuko bataraheza kubitunganya neza hazogera igihe iminsi iri kwiragenda burya amezi 6 hariko harasohoka uburyo bwa leta umuntu akicara hariya mu ntebe atarindiriye ngo ni atwara service mu izone canye ni departement ariko arakora murabaza iyo ubu murabona ibihugu byinshi bariko bakomida ati dukure umunsi umwe bagaca bashirako n'amafaranga nabibonye ku bafaransa amahera ibunguka iyo habaye ikonje cyo mbwira rero umukozi amaze amezi 2 atatane atari ko araproduce umukuru w'igihugu yasaba ko umuntu wese agira icakora mugabo no hanyuma iyi politike kandi je narayibonye handi hantu suko turi kumwe narigeze gusoma politike ya Francis nabo bari kumwe iyi politike yarimo kumwegera nawe nyene akabereka ibyo hinyanyugwa mu maguru masha canke uwundi muntu ashobora guterera kuko jewe namasaba ko mugambwe uri ku butegetsi waratsinze n'amajwi menshi arenga 90
Jesse nemera ko yatsinze 100%. Ni 90 n'ayandi. Hama yindi migambwe no uribwo ba FP bararose amajwi. Ariko si byiza ko babona ko muri uwo mwanya kwa bene gihugu babizeye ko atabandi bantu bashobora guterera mwiyubakwa iyi politiki. Ikindi naco nuko hakwiye nyane burama umuntu arabi gisagara economique dusanzwe tubona ku buryo agomba gaha raporo ari buramatari ari umukuru w'igihugu igabo tukaba tuzi ko kihari. Ariko rero akanyuma nagomba kuvuga naka politike yose igira ikintu cyose umuhini mushasha utera amababa. Reka turindire aya mezi arenganye kazima twabaje kumushikiranganje asohoye ikirekurira abastaneri gushira mu ngiro ibindi bigiye gukurikira. Francis Rohero cyo kimwe n'abandi bari ngaha muremeranya yuko iyo yari politike nziza ku banyagihugu, ariko muguma muvuga agahaze none biriko byankira hehe biriko bipfira hehe? Ubwa mbere twibukanye nka kijya wigeze kuvuga mu kintu ikigaragaza ico no kwita autonomy mu gikorwa kugira ngo kijavuze rufiri la décentralisation ingene ibintu bishikira abantu ni mu bintu bishika bine. Hari ico bita autonomie judiciaire, autonomie organique, autonomie fonctionnelle na existence d'état de contrôle. Urambabarira n'amajambo atashanyorohera gusha mu Kirundi. Hanyuma principe igira kabiri ni principe de ntuzenya de libre administration. Ivyo bintu naho biba nukuvuga yuko jewe igihe uno munsi nariko ndatahura izo politique tuvuze ko tuzishigikiye avuze kw'iryo teka nteye Bosco urakoze avuze ati najiwe nayi nabishikirije ingene vyogenda nukuvuga iki uba wifuza yuko umurundi yahora aja kwikomine gusaba ikintu ashobora kukironka ku mutumbiwe iyaba vyana jano kure umukuru mutumba ni hamwe wo muha ivyangombwa vyawe ejo kubera bihemberwa akabigusanza muhira abandi babironka muco bita boîte aux lettres. Mwene ivyo bintu bikoroha nk'abantu bariko baraja mu kuba bagwiza tunga ugasanga ikintu akeneye ntarinda guca ahantu hatanu akirondera akamenya ati ikinda gisize ngaha anye abarongozi b'igihugu barazi ko nshaka kugiteresha imbere igihugu kuko ejo nzotanga amakori ejo nzotanga amatagisi. Intumbero abariyo si yuko turondera ngo twebwe ngo dukeneye ngo kuja kuraba naka mugabo ingene bariko barabikora uvuze ngo ni n'amakenga umengo abarongozi hari hakantu bisigariza aya mezi bavuze cyuko turamara umengo umurongoza gumashaka yuko abantu bamurondera umengo twese bashaka ko bibiganiro mu bigira tubibutse ivyo boshiraho ibi bintu ntibari bakwiye kubishiraho intwari ikirabandanya turiko tugira ico no kwita bitariko biragenda neza hari uvyungukiramo biraduhombya twese biraduhombya uno munsi hari abantu benshi bagira bati dukeneye ikindi tukironka nukuvuga yuko haraheza amezi abiri abamustanteri baratowe kugira ngo bavuge ingene umuntu aronka karanga muntu ingene aronka attestation de résidence ikintu cyo sakironka nuvuga yuko abari bagikeneye barinze barindira nuko hari abantu bakeneye ikintu barindira no muri bibihe nita bitari biteguye usanga bigoye kwiyunguruza umuntu umenga arinda kuja kurondera ku ikomine mfashiki akirondera ivyo rero bigaruka hehe igihe za politike zateguwe abantu bategerezwa kubisigurirwa igihe vyoba biri mu ntumbero yuko wazanye ikiciyumviro yashaka vy'ukuri ico gishika ategerezwa gutuma yorohereza abantu bishike n'ingoga abavyumva rero ababikora bakabikora mu gihe naho abantu bavyumva yuko arakabero ko gukomeza umugambi ngo abantu bawo bumve ko baronse ibanza biha ibintu vyinshi ntituzoshobora gushika kuri ayo mahigwe yo kuronka ico twifuza nk'ibi vyose n'ibintu kubyara ubivuze rufyiri by'ubuhinga tuba turongereraho umuntu ntaje kurongera ibintu bya politike ku mutumba aharongerera ibintu by'ubuhinga bimworohereza mu kazi kiwe ari umudandaza ari umukozi ari umunyagihugu asanzwe agira ati ndondera ikintu kinyarukiriza kugira ngo ndakironke ndagishitse vuba igihe rero giteba kiba kiriko kiradutevya kiba kiriko kiratuma abantu batakaza uburyo bwinshi baza kubaza hirya no hino ikintu bari kuronka mu minsi ibiri canke mu munsi umwe bakamara ukwezi batakironse. Gabriel Rufyiri politike muravuga yuko ari politike yari nziza biriko vyankira he none kugira ngo bishobore kugenda neza bikogwe neza izo ntamba vyankira kubera ari gutomboza erega nabivuze
iyo uriko uragira ibintu utomboza urabona sinzi hari ikintu bahora bagira hejuru byo guterera hejuru ikintu kigwiye cunamye ukava ngo natomboje kiguye gizo gashuva ngo natomboje je nivyo bintu mbona ko turimo mugabo nabivuze ugomba ku approche ni imwe kwisi iyo ugomba ko ibintu bigenda neza uhera ku vyigwa vyigenga kandi bikozwe n'abahinga kwisi yose nuko bigenda ubikoze ukundi menya ko ari ngorane hanyuma ivyo vyigwa rero nivyo bica biza ko haba hariho na meme ini maison sinzi ngeno kivuga ikigo ibi hariho ibigo vyeme bivuga biti je kijwa nakigize kandi ndemera neza nturabona abantu bubaka amazu bajya ziyanzu zikomakomeye haratangura abantu bakira ivyo bita etide disoro bakaraba ko iyo mezi iravyasima hagize ikintu kiba kwiyo kwaho gataka bagira bubaka iyo nzu uyo muntu yagize ivyigwa iyo society icibaba de classe hagacazo wubaka iyo yubatse rero urumva bona bakabiri batatu hagacaba rero nico bita maison de surveillance baswiva netwe bwubaza erega bugira ikintu gisa no kubaka inzu igikorwa cakoze none ko gisa no kubaka inzu bo tubwira ivyo vyigwa byose vyakoze expertise contre expertise bakatwereka nta ntibibaho na hariho je mvuga ni ahantu vyankira kuko nabivuze ko atari yo politike ya mbere hari n'ari ma politike menshi enda nibahindure ibintu vya militantisme politique bihere tuje mu bintu vy'ubuhinga nyamba dushakuje urabona turi muri vision none nk'ubu turavye ibi bintu buryo urazi mu gutera imbere kw'igihugu n'amareta cyane cyane ibihugu urazi utayameza 6 wewe icari ico hanyuma abantu bariko barashigwaho nakubwiye ko hariho n'abari basanzwe bakuru bari mu ibarabara ama service ari ya afatanganye n'intwaro mu makomine amashure vy'amagara y'abantu vy'amazi n'ibindi ubu birega bisa n'ivyahagaze kubera iki bisa n'ivyahagaze usanga nk'umuntu yari directeur w'ishuri kanaka yari arajejwe amagara y'abantu muri zone muri commune reka ndabaye n'akarorero gasanzwe murazi ko hari umuntu numvise ngo yari mu bushikiranganje bw'ubutunzi yagizwe umujejwe iterambere muri zone ngaho mengo rohero erega ngo yumvise ngo bamunomye ngo bamugize ngo muhanuza je iterambere muri zone ubwo nyene ntiyarinde ngo yaciye yandi kugwete guko ivyo bintu bivuyemo ivyo biruko nkuko nahandi usanga bimeze uko usanga abantu mengo nukuri bariko baratomboza ivyo rero nukuri bitubera icigwa kuko ndavye iyumvire nk'ubu uyangaha mu gisagara mbabarire ahahora ari gisagara bahora bafise abakozi barenga antuka mu bihumbi sindibaza ko barenga igihumbi ni mu bihumbi abo bakozi bagomba kuja mu makomine mwayo makomine bagomba kujamwo nta nyubako bagira genda murabe hera ngaha kuri zone rohero mbabarire ndayisezone ko yahora ari zone rohero miraba komine ubu rohero ubu ni mukaza none hajya ahantu sinibaza ko ari n'abakozi 200 boha nta na 10 ndibaza na 5 boje ngo baronka bakorera mugabo curaba n'inzu bari bubatse uno munsi byaranse kwihera kandi narumvise ko n'amafaranga yo bahawe isoko babaranayariye ibi rero ni ibintu nibaza yuko leta igomba gushiramo inguvu kugira ngo mu vy'ukuri ivyo itashoboye kubona nk'uba abakozi bari mu ibarabara abandi nabo bagomba kuza niba ndariko ngiye kw'iryo kete userukira abaheje kuvuga jewe no mubaza ikibazo mbega abo bantu bagira baze mw'iryo kete babashizemo amakritere azokoreshwa n'ingene bizogenda ingene bazobashiraho kuko ko no kwishura oya byo bavyiza ko turahana ivy'ibiciro no kuvuga ko iryo kete rirerekana ingene abakozi bagiye gutwara ama service ibisata byo muri commune ingene bashigwaho no kuvuga ko sibashasha na abakozi bahora bakorera mu makomine 119 no kuvuga bari basanzwe bakora hagaca haja ko nabahora mu ntara 18
igihe basanze hariho uyu canke urya atazoba bishoboye niho bashobora kuyikora ku wundi muntu avuye hanze ariko sinibaza ko bazohava bahakazi umuntu avuye hanze kandi nabo bakozi twumva ari benshi cyane ubu muri ko muravuga nk'abahora mu gihe cahoze ari meri kugeza ubu bataramenya iyo baje nk'abo byari byihutirwa ko nimba babashize mu komine izo komine zibakira zikabaha akazi ingorane zo haba nimwe gusa abo bakozi bashobora kuba batari bahembwa na leta bahora bahembwa n'igisagara zishobora kutaronka uburyo ubwo Rwanda rero mburengera ngo ruratanga icizere oya nta cizere na gitoya gifise kuko jewe narasomye ry'amategeko urumva sinshobora kuza ngaha kuri mikro ngo nze kuvuga burya nabaje ikibazo mfise inyishu mu bisanzwe ugiye kuraba muri mu itegeko ritunganye ingene amakomine abaho ugiye kuraba mu ngingo mengo za 62 na kabiri na gatatu na gatanu sabwe gushika kuri na gatanu gushika kuri 65 baravuga ibintu bita amadepartement abo baramaze kujaho ingene bagiyeho twese twarabibonye n'abantu vyukuri usanga umugambwe utora ugashushira ngaho oyi kuko antuka nta critère objectif jewe novuga ntavyo nzi kuko nta mano ziyigeza ja mu bisanga bijya n'ibisata by'ubuhinga ntibagomba gushiraho abantu batabanje kuraba ivyo bashoboye simvuze ko bariho batabishoboye mugabo burya wagiye ushizweho n'umugambwe utuzi ngene bigira utagiye par mérite burya mérite yo nyine ari kuba gusuri mu mugambwe utwara je nibaza yuko iyo critère kweri si critère objectif je ariko novyita rero mu kwiki twebwe ini reforme mu kuzana impinduka mu vy'intwaro urondera ico no kwita resultat performance ukoresha une approche scientifique ukagira ugafata abantu kabashiraho wabanje kubakoresha ibibazo hanyuma washoka muhako erega n'abantu bitwa ko bari ibintu d'ordre politique barabakoresha ibibazo hanyuma gaco muha contrat mugabo ukaba ufise ikintu mwitezeko mugabo kuzana umuntu utabanje gupima ubumenyi mwico kintu mujanyemwo tumenya yuko inyishu uzoro umwimbu uzohakura uzobara umwimbu vyukuri udakwiye na rero je mvuga nti nivyo ivyabaye vyarabaye mugabo ko turi muri mu mbono kazoza yuko ugenda Burundi bizogwifasha mu myaka 15 nukuri ndasavye abantu bariko baranyumviriza mu biro vy'umukuru w'igihugu no mu biro vy'icegera ca mbere no mu biro vy'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi n'abamufasha cyane cyane ubushikiranganje bwo hagati mu gihugu bagende kwiga ikintu ariko ndavuga approche scientifique nivyo ivyapfuye vyarapfuye nta kuri tubigarura kuko kame amezi 5 aheze abantu bariko baragira nubu kare tubona ko bigoye kubera ibintu by'inyubako nta bihari abo bakozi naro nkiyo bakorera abantu burya hazoba bego umuntu yavuye ko harengeranye bitagishoboka ko bikosoba erega tugatwinjire mu matora erega ikibazo nuko mwiga ko tugatwinjire mu matora erega muri ko muravyibagira erega ubu tugatwinjire mu mwaka wa 2026 2026 n'umwaka abantu bariko baragira amatora dusigaje umwaka ni nusu ubwo mu gatatu k'umwaka usizwe mu gatatu k'umwaka wa 2027 tuzatugiye mu matora none we wumva umwanya umeze gute ahubwo nukuri nibagerageza bari nabo bimereye muri commerce babizi yuko benshi muri leta bari mu rudandazo hari ibintu rero usanga mu by'ukuri turiko turavuga nukuri ndasavye mu biro by'umukuru w'igihugu n'abandi bamufashanya barondera abahinga bafashe mu maguru mashasha kugira ngo turabe kuko iyi vision iyi mbono ni mbono nziza mugabo turavye aba bantu ariko barashiraho ejo ni bafata umwanya kubaforma kuko aya matext navuze ashika kuri 5 banzobaza kwifamiliariza nabo erega abantu bose baca bagira la capacité d'interprétation des textes aya mategeko agomba gusaba abahinga baza kuyasigurirwa ni imbono deja imbona kazoza harabeshi batayizi none amatexe ni byaje kumva bazovuga gajewe nishuye ikibazo sinari shikirije
nsuba ko abishigikiye nagomba kuvuga ko ntemeranya cyane na Gabriel ahavuga ko ari ugutomboza kuko ndazi ko hagiyeho umugwi si ugutomboza gutomboresha harabayeho umugwi ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'ubundi bushikiranganje kugira ngo bige neza ishigwa mu ngiro y'iyi politiki igabanuka y'amakomine ibyo birahari gitabo kirahari ni naco gituma bariko barabigira haracari kare ico nagomba kuvuga kimwe ariko ko twagiye turaguha oya nagomba nikibazo nagomba gira kugira ngo ntomoke kuko ne bariko baradukurikira hari naho usanga naje bashobora confusion nk'iyo ngize ico cigwa cakozwe ririya tegeko rimaze kujaho rimwe rigabanya amakomine haciye hajaho umugwi iteko rimaze kujaho yego ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu nibo barifashe hanyuma uwo mugwi uratanga raporo yawo n'ingene amaserivisi yose yotungana ijeje mbona gusa yego haracari kare ariko ni iki kintu cyo kwikwega cabaye kandi ibi bisata byose byari bihari biterwa nuko bega byavuye hejuru ko ubushikiranganje bwaratubye kujya nabwo butangura gushiraho babura amatari bahagiye sibo bategerezwa gushiraho izi nzego hari abandi bantu bategerezwa ibindi bisata bitegerezwa gukora rero so gutomboresha kirahari ahubwo gusa nibarabe ko bega mu barundi nta bandi bantu boraba ko tagahatse karimo mu kugira ngo iyi ntwaro ishikire umwene gihugu koko mwizone nkuko iri tegeko ibi bisata bigabaguwe shikariya mwizone kuko ndabona ko ibi bintu bizava bigarukira mu makomine mu rwego rwa zone tugasanga ntacakoze Francis Rohero Jean Bosco ati haracari kare kumbure leta tuyiha umwanya mwe mubona hararengerana nibaza yuko umuntu yogenda kuraba amapolitiki menshi ariko arakogwa hari ibintu byinshi biriko birasubira inyuma umwanya ugiye burya ntuzogaruka nta mafisi icizere yuko igihugu kirashobora umwanya uri wose kwirihaho catevye mu kwiruka kigashika ku bindi vyiza mugabo jiwe sinigera nibaza ngo umunyapolitike ngo wewe wese najewe ngo ndamwizeye ngo ivyo yagize ngo reka ndamuha umwanya ngiye kuraba kenshi ivyo dushikako ukwikunda ugushaka gushira imbere ivyawe nk'ibibagi baravuga abantu benshi ntibariko birukira muri inzego kubera bumva ico bagiye gushikiriza umuntu babifata nk'ikibanza aho kubibanza vya ibibanza by'ubuhinga benshi bumva ko ari baba babaye nome babifata nk'ibibanza vya politique abantu benshi bariko bavyirukira kugira ngo bibafashe kuronka ico bimarira gusumba ico bamara rero umbwiye ngo umwanya mba numva yuko umunsi ibiri ukwezi ni vyinshi gusa ico ntahura sindiko ndabona ijambo ribwirwa abo bantu ritahuza ico tugomba gushikako nukuvuga amakete agumasohoka hari ikete ryasohotse bariko baravuga ibintu bironka yahenda rikarasohoka n'ibindi biriko birasohoka unye hari yanda zosohoka ivyo vyerekana ko kigarufire uko kubitunganya sukwateguwe ni ibintu baza barafatiraho bagerageza gukosora nkanizera ko n'ikiganiro kiza kuba tumeje hari ibintu basubira gukosora mugabe ivyo byose bitujana muri kwa maturi mu gukosora kubera iki abiyumviriye politiki ntibari bazi ico bashaka kwishikanako kuko iyo icuzi burya cyoroha kuvuga n'amajambo agishitsa ngo azariruka iyo rero amajambo atazi no kucyorosha ntibyorohe ahubwo abantu bakakibona nk'ubugumye gusumba nuko bakwita baciyumviriwe neza rero je no bagira nti nibaciyumvira nayo ahandi ho gishobora no kuba gifise yindi ntumbero itariyo ko ama politike urashaka kuyizera mugabo gasanga avuga ati ntumbero zitari izo na gato zishaka gushitsa ibindi bintu tutazi mu gihe tuma dusemerera yuko usanga nk'abariko baradandaza usanga ari abanyapolitiki gusumba ugasanga ibyo bintu byose byo kurenga amategeko biriko bikora bonye ni ibintu rero twese tukwiye gukurikiranira hafi nibaza yuko n'ikiganiro mu muntu mbere kukigira kugira tugire ico duterera tugire n'ico tuvuga abantu bavyumve nayo ubundi jewe
sinigera nizera politike y'umuntu niyiwanje nizera icishikana kw'abantu mbere ko turangiza amajambo mutera naka nibaza ko akamonotera jewe ubunye nukwifuza yuko imbere yo guhindura ibintu mu bihugu nukubanza kumenya yuko ivyo wifuza bihuye n'ukuri ushaka gushikako iyo ushaka gushika ku nabi ukaba warayiyumviriye urashaka kwishikako mugabo ukabushaka gushika ku neza yo kugira ngo utunganye igihugu biroroshe cyane kuvyumvisha abantu kubishira habona gusumba nkuko nk'akarorero bisha bavuga ngo hariho imbono guteza gushikako iyo mbono nk'akarorero iguma ivugwa nk'imbono mugabo abantu ntibabwirwa ibitegerezwa nk'akarorero igihugu gishitse kuco no kwita kiriko kiratamanzura ivyo bita emergence niyo kiba kigeze kuri produit intérieur brut ico bita PIB y'ibihumbi 2 vy'amadolari turiko dukora ikingo tubishike ko nibiri byo cyuko turavuga mbega ha hose umenga abantu bariko bagwanyira kubaba aba konse mu mazone hehe bariko bariyumvira mu vy'ubutunzi ico biza kumara bariko barimvira la procedure y'ingene abadandaza abagwiza tunga ingene bazokora muri ivyo bibanza byari binini byo gushobora gukoreramwe bizogenda gute nivyo rero nashaka yuko abantu batahura udatahura politique n'amajambo yivuga mu ntigero yaronka kubisigurira abantu bo byibananiza gusumba Gabriel Rufyiri akama muteranaka je mu nkundire imbere yo kumvuga ivyakamo nagomba ngaruke ukantu userukira aba yavuze Jean Bosco yavuze ngo ubushikirangajwe no hagati mu gihugu bwarashizeho umugwi uragira jewe iyo ni approche politique c'est approche technique scientifique mu bisanzwe navuze yuko imbere ko n'irya tegeko ribaho rijya tegeko ryo ryari gukurikira ivyigwa rijya rigabanya intara nicyo ryari kubanza ivyigwa hagaca barya tegeko mugabo urumva uwo mugore ariko aravuga n'umugabo mushikiranganje wagiye kuraba ingene bushira mu ngiri itegeko ryagiyeho hanyuma ikindi naco erega umugwi wo mushikiranganje si umugwi scientifique uvuga ngo urashobora gutanga ico no kwita une analyse indépendante eka baba bafise ikintu batumwe n'umukuru wabo aheza akabashikiriza kwita analyse scientifique indépendante ico nico nagomba ngira mugabo nagomba kandi ngaruke ku kintu bita ingaruka murabona mu gisagara sinzi ko ari mu gisagara mu ntara mu makomine atari make harateye ikintu bita korera hari kibazo gikomeye kigira kimare indwi zirenga zibiri mwese nibaza ko mubizi ivyo oya nimuje mu bitaro ngaha na hariya murabe harabaye inama y'inzego zose ngaha zigirishijwe n'aburamatari wa Bujumbura barasohora urwandiko itariki 6 mwese mwaravyumvise murabibona mwoba murabona ugiye ngamwe barabara umengo uza kumenya yuko ivyo bibazo bihari ugiye ngaha muri Prince Regis ni ucu bibona ukabona neza urumva abantu aho kugabanuka haize indwi zibiri baguma baduga ivyo ni biharuro ntabesha n'ibintu bihari mugabo waza kubaza abantu gucita ntavyo tuzi hanyuma wahamagara hariya na hariya ugaje usanga nta kintu nakimwe kirakogwa mbere meriki hari baca mu makartie yose basansibiriza bavuza manuzenya aba userukira aba numvise umengo yoba akora muri meri arabizi ngene byahora ya meri ya kera muramba bari murazi ko ya haba ibibazo nk'ivyo meri yaca ica mu makartie hose gene bagenda baravuga none ubu byagenze gute kandi birumvikana kuko ntiboja igisagara cyaba intara ya Bujumbura yabaye nini cyane rero yumvire ico nakantu kahari ku buryo twebwe twahisemo kwandika urwandiko kugira turungikire abatwara kugira tubereke kameme yuko hari kibazo gikomeye ivyo niko biri mu bintu by'ifumbire ivyo niko biri mu bintu by'imbuto aho usanga kubera uko kuntu hariya hasi abantu urazi ko kugeza ino saha abadepeye ye baje baravye uburimyi barajaho raba jinde makomina tabaho Numva bica bigora urubu rero abantu bamazinzi batariko barindiriye kugira ko romotera kama rero jewe ikintu nibaza akamo dutera ubwa mbere nuko bavuga mu gifaransa bati vomye tareke jamais ivyabaye vyarabaye mugabo reka tuje muri ya approche scientifique ndiko ndavuga niba
batumeko nibashireho umugwi mu biro by'umukuru w'igihugu cyangwa mu biro by'umushikiranganje wa mbere bashireho umugwi ugira ico no kwita recrutement d'ambiro no kuvuga ikigo cogira ivyigwa barabe ibi bintu vyabaye vy'ukuri yuko bishobora kuba ibintu burya ari ma politique yagizwe aronone ibintu bitari bike mugabe yiyoyo itagenze neza zo corona byinshi no kuri ndababwije zo corona byinshi rero bagira uburyo bushoboka mu maguru mashasha bagire barocrite un bureau international avec des termes de référence zizwe neza kugira ngo batwigire barabe ingene ibintu byohinduka neza ninguga ico nico kintu cyambere mbona coba ikigira kabiri cihuta nuko bo mu maguru mashasha boshiraho ico no kwita igitabu cerekana ingene abakozi mu makomine batunganirizwa hamwe n'ingene amafaranga akoreshwa ico twita manuel de procédure administrative et financière mu bintu bijanye no kungena ibintu by'amakomine bitunganywa hari mugabo nikiri adapte nko mu gisagara cya Bujumbura hona mu makomine ya Bujumbura nta yihabaho n'amadepa yarahindutse kuko byose bigomba kubajere n'abakozi byose bigomba gutunganywa nayo mategeko icya gatatu cihuta ni n'amaformation kwigisha abantu bariko barashiraho baravye gusa ko umuntu ari mu mugambwe nukuri ibi bintu burya n'ikibazo nibashireho abantu baza gusaba randema baza gusaba umwimbu ntushobora umuntu mushizeho kubera ibintu bya politike akubwira ati cene ngiye ku politike kubera nirutse kubera naraya majoro ndiko ndiriha nivyo biyacagira mugabo mushizeho bamukoresheje ikibazo wewe umugira ico bita contrat de performance ukamugirira ico bita échelle de résultat wewe amugira uti okay résultat je utakuba washize ko kuri tel indicateur urayishiraho do base hanyuma mu mwaka ukagira evaluation none baza kumenya president mu evaluation ngo bikunde nibikunda reka tubanze Jean Bosco Nderimana nawe akamo atera imbere ariko nkundire mvuge ikintu kimwe kijanye n'inyubako amakomine n'amazone uno munsi ntagira amabiro ntibagira aho bakorera abakozi benshi ndawakaruri wacu matongo bakorera mu isoko ahantu hahora isoko none aho niho aha mukaza genda murabe n'inzu bari yarubatswe izokuba n'umusaka urumva rero nibarondere mu maguru mashasha amabiro abantu bazokoreramwe hama bagenda amaformation nibaza ko ibintu bikenewe ni byinshi nitwo bivango bwato biheze mugabo leta ni kora ibishoboka byose birinze mu erega wumvirize neza Gabriel naho hariho ibyo anegura arumva ko politike yoyo itegerezwa kuja mu naho ntariko ndavugira leta nagomba kuvuga ko ibi bintu biteguye je ndiko ndasoma ndiko ndakurikirana buri munsi ndabona ko biteguye neza ishigwa mu ngiro niryo mbona rigiye kugora akamurera nuko bajye abantu bo mu bushikiranganje bwa mbere bashizweho kugira bakurikirane ubushikiranganje bwose n'abakomine bakwiye kuja ku kibe icya kabiri nuko babura amatari batohava bicara mu biro vy'intara barindiriye abene gihugu niba basange hariya mu makomine bashireyo ibiro byabo byo kubonaniramo n'abene gihugu kugira bapfunyirize urugendo niko biteguye ibi bintu hama ikindi naco aba bantu bazoshigwaho nkuko umushikiranganje yabivuze twizere ko abavuye mu ntara mu makomine bari basanzwe bafise ibisata bahere ku bantu bazobereye kandi bafise iyo experience ikindi naco nuko kushiraho umugwi canke kwicarana hakicara abantu bavuye mu mugambo uri ku butegetsi aho nguvye kuvuga aba administrative ko benshi nivyo biraboneka ko ari abo muri uwo mugambo abavuye mu migambwe yahiganye ifise politique nziza abavuye muri société civile bakicarana bakamara indwi ahantu bariko bararaba ivyo hinyanyugwa numva umengo aho
ntaco bagipfuye igihe leta yovyumva mushikiranganje wa mbere yokumva ko hari intererano zishobora kuva hirya no hino ngaruka kandi mvuga ko nariko numva umenga batsinze ijana kwijana ariko sibyo. Akoze cyane Jean Bosco Ndereyimana ni na hano rero ikiganiro inkuru y'imvaho twariko turabashikiriza giciye kigarukira ni ikiganiro twego tuganira ku bijanye n'ishigwa mu ngiro ry'indinganizo shasha y'intara amakomine amazone imitumba n'amakartier bigize igihugu aho twariko turaganira n'abatumire bacu ibijanye n'iryo shigwa mu ngiro mbega harakarusho umunyagihugu azoharonkera koko intambamyi zishigwa mu ngiro ry'iyo ndinganizo shasha zoba ari izahe hoko gwiki dushimire abatumire twari kumwe hariho Gabriel Rufyiri harongo yishirahamwe rikome gishinzwe kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta tubashimire kwa mwari mwemeye kwitaba ubutumire bwacu. Mwakoze mugano ko muratamura muri leta mwatumiye twaragerageje kubarondera ko twashoboye kubaronka. Egome twari kumwe kandi na Jean Bosco Ndereyimana harongoye ishirahamwe aba namwe tubashimire cyane ko mwari mwemeye kwitaba ubutumire bwacu. Ego mwakoze cyane kudutumira nongera saba abanyamigambwe cyane nabo nyene kwandika bakandikira umushikiranganje wa mbere bamwereka ko bafise ibyo boterera nkuko na Gabriel Rufyiri yama yabikoze. Egome Francis Rohera arongoye umugambwe FPI yabumvise ngira ngo namwe tubashimire cyane Francis Rohero kuba mwari mwemeye kwitaba ubutumire bwacu. Yego murakoze kuba mwampuje nabo twaganiriye na cyane nshimire yabumviriza radio bonesha mwakoze. Ikiganiro mwariko mugishikirizwa na Christine Kamikazi Jean Baptiste Atungimana niwe reko yatuma amajwi abashikira Roma Sengo niwe yaragihagarariye mubandanye mukurikira ibigano vya Radio Bonesha FM murakoze.